Imana yabwe icubahiro. Uko byagenze kugira ngo nkorane amasezerano na Zacu TV, icyambere n'ubundi ndabishimira Imana kandi n'ubuntu bw'Imana. Yego, Imana nyene niyo yugurira umuryango hama nanje ndinjira. Amasezerano yacu uko ameze canke impamvu twakoranye amasezerano nuko bifuje ko ifilime zanje inama nacira mu nda zoca kuri Zacu TV. Ubwo rero nagira ubuntu bw'uko filime zanje arizo za mbere zizoba ziciye kuri Zacu TV, bitasigura ngo naho bizogarukira n'izindi filime nyine n'izindi z'abarundi zizoza ziracaho. Oya, nico Zacu TV yifuza bitewe n'ukuntu population y'abarundi ikurikirana Zacu TV ari nyinshi cyane. Rero iyi ni intambwe nziza kuri filime ndundi, mu iterambere nyene rya filime ndundi nyene. Bazikore ari ahantu henshi cyane twifuza gushika, ni byinshi cyane twifuza gushikako, ariko niki ni ikintu ciza cyane, ni kimwe mu bintu byiza kuri filime ndundi, kuko Zacu TV usibye ko zica kuri Zacu TV ziraca kuri Canal Plus, ziraca hari n'izindi shene nyine ziba zikorana Zacu TV, guca kumva ko rero Entertainment. Nizera yuko mumeze neza aho muherereye hose, nako nk'ibisanzwe tuba tumeze neza, turashima uhoraho. Of course ico ni kiyago ca Mimi Mireille twakoranye, ariko kandi tugiye kubandanya twagura kugira twumvire hamwe neza mbega byifashe gute kugeza muri uno mwanya aherereye uno mukobwa Ndayishimiye Mireille, benshi mwamenye nka Mimi Mireille, also known as Karire, umukobwa azwi nka Bright, umwe muzi nka Karire, umukobwa bakunda no kwita Gikundiro, Ineza Mam n'ibindi hamwe n'ayandi nka Diva. Uvuga yuko ari umwe mu bantu b'igitsina gore bariko barashininga uno munsi muri sinema y'u Burundi, atoba yibeshe na gatoya. Ni Mimi Mireille atamisi yariheze ahagurutse mu gisagara ca Bujumbura mu ntango y'inondwi twahejeje, noneho ahaguruka mu gisagara ca Bujumbura ahantu n'ubundi cyane imisi yariheze, ahashitse avuye hanze y'igihugu, abona yuko yaragiye kwagura ibikorwa. Yahagurutse ahaja mu ntango yo mu ndwi heze yerekeza neza mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Umukobwa ubona yuko Kigali imaze kuba nka second home. Ageze mu Rwanda yakigwa nk'umwamikazi, noneho Mimi mu Rwanda ashobora kuba hafise n'abakunzi benshi basumba n'abarundi, ashobora kuba afise abafana benshi mu Rwanda gusumba no mu Burundi. Ariko nta wovuga uko ahubwo no mu Burundi ahafise abafana benshi nk'uko ari muhira, ahubwo gusa abafana canke bano bakunzi b'ibikorwa, abakunzi ba entertainment mu Burundi baraca bahagaze hahantu bamwe usanga aragufana ntabikwereke, baragufana ariko nta birenze. Niyo mpamvu muzosanga rimwe hari abafana bidogera abastari ngo turabandikira ngo ntibatwishure, ngo urumva ngo aragara, nk'uko menga ashatse baje kuri level imwe. Byumvikana yuko bafana bakunzi b'ibikorwa, nimba dufane umuntu tubimwereke, blessing, why not ntidusumbwe urukundo n'abanyamahanga. Anyway, nako ndavuga uburyo yahagurutse yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Mimi Mireille yari yahagurutse ajanywe n'ibintu bibiri. Icambere yaragiye mu bukwe bwa Mickey, uno mukobwa Mickey yaraye yubatse ugwiwe asanzwe ari inshuti yiwe ya hagufi, ariko noneho aza kugenda ajanywe no gusinya contract na Zacu Entertainment biciye kuri Zacu TV, igikorwa n'ubundi atari yavuze kugeza igihe kibaye. Igikorwa cyamaze kuvugisha benshi, abantu bamaze kubona ama followers, baravuga bati ino ni intambwe idasanzwe koko, kubera ko ino Zacu Entertainment ni kigo kinini cagutse, kitakiri nico mu Rwanda gusa, ahubwo cyo ku rwego rw'akarere niko twavuga. Biciye kuri Zacu TV
bikaba ari ibintu binini byagutse cyane. Turaza kubigaruka ko twavuganye na Mimi Mireille atubwira byinshi nko mwari mutangiye muvyumva, aduha umuco mbega gukorana na Zacu Entertainment control ihagaze gute, ayifisemo iyihe nyungu, byagenze gute neza na neza, hambavu ya films zibiri twamaze kumenya biciye kuri post yiweshize kuri Facebook page yiwe avuga yuko azobahereza filme inama nacira mundera amaze gukora, noneho aza kuvuga ko bara n'ibindi atashize ahabona. Bimeze gute gukorana kwiwe, biri mwihe nyungu, mbega niwe wenyene canke n'abandi bakinyi ba films b'abarundi bashobora kwaronkera koyoko nabo nyene bamaze kwa applyinga canke biciye mu zindi nzira tuje kumenya nabo nyene bakaronka. Twavuganye na Mimi Mireille aduha umuco nyuma ikibazo twari tumubajije kugira abantu babimenye neza. Twakubonye ku mafoto usa n'usinya kontra na Zacu TV, byagenze gute? Ni kontra nyabaki, mbega ugukorana na Zacu bihagaze mu zihe nzira? Brother ahise ashimwe cyane, Imana yahabwe icubahiro. Kuri icyo kibazo mbajije uko byagenze kugira ngo nkorane amasezerano na Zacu TV, sinzi ko nabisobanura neza cyane, ariko icyambere ndabishimira Imana kandi n'ubuntu bw'Imana. Yego, Imana nyine niyo yugurira umuryango hama nanje ndinjira. Ikindi amasezerano yacu uko ameze canke impamvu twakoranye amasezerano nuko bifuje ko ifilime zanje inama nacira mu nda zoca kuri Zacu TV. Yego, Zacu TV TV abantu benshi cyane bazi cako amafilime yo mu Rwanda. So rero barifuza gukorana n'abarundi, filime z'abarundi nazo zikaza ziraca kuri Zacu TV. Ubwo rero nagira ubuntu kuko filime zanje arizo za mbere zizoba ziciye kuri Zacu TV, bitasigura ngo naho bizogarukira n'izindi filime nyine n'izindi z'abarundi zizoza ziracaho. Oya, nico Zacu TV yifuza bitewe n'ukuntu population y'abarundi ikurikirana Zacu TV ari nyinshi cyane. Nuko numva nobyishura nuko bimeze. Rero iyi ni intambwe nziza kuri filime ndundi, ku mwiterambere nyene rya filime ndundi nyene. Bazikore ari ahantu henshi cyane twifuza gushika, ni byinshi cyane twifuza gushikako, ariko niki ni ikintu ciza cyane, ni kimwe mu bintu byiza kuri filime ndundi, kuko Zacu TV usibye ko zica kuri Zacu TV ziraca kuri Canal Plus, ziraca hari n'izindi shene nyine ziba zikorana Zacu TV. Guca kumva ko rero filime ndundi nazo nyine ziza ziracaho kuri ama TV, urumva ko ari ikintu ciza cyane kuri filime ndundi no mu iterambere rya filime ndundi. Ya, nuko rero merci, nuko byagenze. Nuko bimeze kabisa, birumvikana. Mimi Mireille ati ni intambwe idasanzwe n'iterambere kuri jewe, birumvikana. Gusinyanira na Zacu Entertainment ni ikintu kinini kuri Mimi Mireille. Yamaze umwanya munini akora films azikorera mu Bugaragwa, nimba uko twabivuga. Ni muri ya industry ibujumbura canke mu Burundi, umuntu akora film agashora amafaranga menshi arindiriye isoko ryitwa YouTube nayo ni rya soko ritagenewe kudandariza ko films. Ariyo mpamvu kwitwa ngo uzoshora ushiramo amafaranga urindire ko YouTube iguha amafaranga, ayo ni nta mafaranga, ariko nta YouTube ishobora kubeshaho umusineast bitewe n'amafaranga nawe nyene aba yashoye. Iyi ni nyungu Mimi ariko arabona, niyaza kuva aho hantu kuri ya YouTube nubwo atacitanga ishobora kumuhana duka canke kamucira inzira, hanyuma uno munsi akaba avuye mu isoko y'i Burundi nayo nyene wewe yarize strategy yo kwidandarizamwo. Uno munsi akaba yaguye akarere akaronka isoko noneho ryagutse, atari YouTube, isoko mpuzamakungu ridandaza ibikorwa vyiwe. Byumvikana yuko aza kuba yagukiwe, inzira zo kwinjiza ziyongere. Noneho iyindi nyungu kuri we iyo nayo tugiye kugaruka ko no ku bandi, haza kuba harimo ico bita kwagura marketing, ico bita kwagura publicity, ico bita kuvyibusha
profile. Tugaruke no kubandi. Mimi mba mwumvise uburyo bivuze, avuze ati nagiriwe ubuntu bw'ukarije ntangura barangomwa ibikorwa vyanje abari ivyo bitangira gucako. Ibikorwa vyahe ni inama film hamwe na Ciramunda. Ubona yuko amasezerano basinyaniye bamusabye yuko zino film arizo zitangira gucako, ariko kandi avuga ati saho honyene biherera, vyumvikana yuko ari intango ahubwo bagiye gukorana byinshi cyane. Ubona yuko Zacu Entertainment biciye muri Zacu TV ubu gikora bashobora kugura filme bakaza barazidifiza zica kuri chaîne yabo, ariko kandi babona public ikunze ibintu vyawe bakagaruka bagashora imitahe muri wewe, hanyuma bakaguha amabwirizwa y'ibikorwa ushobora guproduza kugira ubazanire. Ibi Mimi Mirelle yashobora kubishobora cyane bitewe na ca gikundiro afise hakurya, igikundiro afise iwabo muhira, noneho kikaba ari igikundiro biciye muri no Zacu TV bagaragaza kubiba hirya no hino ku isi ku bantu of course bashobora kumva canke gukunda ibikorwa uri kurabahereza. Mimi Mirelle yanabivuze neza ati kuba ari je ntangwe ntibisigura ko ari jewe jenyene, yasa n'uvuga ati Zacu TV iri nyuma idodora iraje muri industry y'u Burundi irabe n'ayandi mafilime ishobora kugomwa. Ino ni nyungu kandi iza kuba ubona yuko uburyo abakinyi ba films z'abandi bariko barakora amafilime afise quality, bariko barakora ama story ameze neza. Twagiye tubigara ko mu biganiro vyaheze filime y'u Burundi ifise n'amafilime meza amenshi mbera sumba n'amafilime ariko arakogwa mu Rwanda, ariko ukabona yuko mu Rwanda baramaze kutwenurira cyane kucitwa isoko ry'idandarizo, kudandaza ibikorwa vyabo. Nabo zuko badakora amafilmes meza, ahubwo menshi dukunda kubona nuko arayaca kuri YouTube nabo barayidandariza ariko ntibarifata nk'isoko rinini, ariko kandi barafise n'ama big project amafilme manini akomeye cyane tutanamenya ariyo badandaza kuri Zacu TV. Zacu TV ifise akaye karusho ni yaramuka ije mu Burundi ikakora n'abakinyi ba film. Nukuvuga ngo bimwe muri ivyo nibyo nariko ndavuga bishobora gushika kuri Mimi, nibyo byoshika no kubandi. Nukuvuga ngo ni TV mpuzamakungu uno munsi gukorana nayo yagura public ukamenyekana hirya no hino biciye no kuri yo ubwa mbere ukainjiza amafaranga utahora winjiza. Hanyuma ino ni TV gukorana nayo nayo isanga ifise andi ma TV bikorana, uca wihutira guca kuri Canal Plus. Guca kuri Canal Plus ni kugwego gw'isi, umuntu wese aho yo bari ku isi araza kubona ibikorwa vyawe. Ndavyibuka last time hari umuntu kwako turavugana yambwiye ati ndi mu ndege ndiko ndaraba kuri screen nabonye filme y'inyarwanda kandi yarageze mu kirere cakure cyane yerekeza za Amerika. Biciye hehe? Biciye kuri ya Zacu TV itagifise imipaka, usanga ibikorwa byabo biciye kuri Canal Plus byerekanwa ku isi nzima. Abarundi batangira guca hano hantu turaza kwisunura filme zacu zive mu gihugu kimwe ahubwo zibe international films, international works, tuve mu karere kamwe tuve muri loko dutangire gusatira scene international. Noneho abarundi ni bavyitwaramo neza, haraza kuba imigenderanire kwagura na bamwe mu bakinyi ba films of course bo mu karere. Ubona yuko bo bamaze kwagura amazina, ni habaho collaboration turaza kuvyuka tuve ahantu hamwe twerekeza n'ahandi ibikorwa bigere kuri. Ibi bisaba gusa yuko Mimi Mirelle yereka bagenzi we ese yaciye he, byagenze gute, bodandaza gute. Ariko nabo nyene birasaba baci biziriho batitaye kuri ibi nibi, bemere banyaruke batohoza makuru biciye muri no mukobwa yamaze kujabuka. Twohava no munsi tuza gufata nk'umu ambassadrice muri kino kintu aberekera avuga ati tudandaze dukora uku kandi ubona yuko ari Mimi yamaze kwerekana yuko ntabwo ashobora kwishoboza bino bintu wenyene. Ashobora kugaruka eje akavuga ati amedema nirakiza, ashobora kugaruka ati nsoro let us do this one, reka dukora ibintu nibi hanyuma turonke ibikorwa tuza gushora hari ahantu tudandaze twisununure amafaranga aboneke, amazina akure, ibikorwa byacu bitangire gere hirya no hino. Ni byinshi cyane umuntu ashobora gukuramo. Tuzona bigaruka ko nuko yandi makuru yamara nuko vyari bimeze kuri Mimi Mirelle. Ubona yuko yamaze gutera intambwe ikomeye cyane, intambwe n'undi mukinyi wa filme yo kwifuza none hakavuga ati saha biherera hariho n'ibindi, agasiga yugurura n'imiryango avuga yuko Zacu Entertainment biciye muri Zacu TV iraje Bujumbura vuba ikorane n'abandi bakinyi ba films, noneho industry y'u Burundi ibandanye kugera kure cyane. Subscribinga nimba utarabikora, sigaho comment yawe, noneho usharinge kugira bigere no kubandi benshi. Ndababwira nti ndacabakunda cyane everywhere you are, be blessed, ciao ciao.